Societe Sauveur ni imwe mu masosiyete akorera ngaha mu Burundi yihaye intumbero yo guteza imbere abenegihugu ihere cyane ku benegihugu bari kure y'ibisagara. Mu biganiro turashoboye cyo kuri uyu munsi rwo kw'intara Gitega gwishikiye mu Giheta mu Kibimba muri Societe Sauveur ahari uruganda ruhingura ibizino rukanigisha abenegihugu kubirima, aho kuri uyu wa 28 Munyonyo bari baramutse bariko barahemba abarimyi b'izino babishoye muri iyo societe. Kubw'Imana Lambert, umuyobozi w'iyo societe, aratubwira igituma bahisemo gufasha abenegihugu kurima igiterwa c'ikizino. Guhitamwo igiterwa c'ikizino twarabiye mu bihe igihugu kirimwo cacu. Aha mu Burundi abantu barenga 90% ahanini batunzwe n'uburimi. Ivyo navyo vyaratumye isi ndimwa igabanuka ku rugero ruri hejuru cyane. Twaciye twiyumvira igiterwa coza gisahiriza kidakene isi ndimwa niniya cyane. Niho haca haza mu mutwe igiterwa c'ikizino. Hambavu y'ivyo igiterwa c'ikizino ni igiterwa gifise akamaro kenshi cyane ku magara yacu. Kiradufasha gukinga ingwara zimwe aho novuga nk'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, za diabete. Izo ni ingwara dushobora kwirinda dukoresheje ikizino. Ku bana kiradufasha gukinga ingwara zifatiye gufungura nabi. Tuvuye ku kamaro ku magara yacu noshobora kuja ku kamaro ku gihugu. Iyo abenegihugu bamerewe neza barakora cyane, igihugu gatora koyoko. Ariko hambavu y'ivyo aha mu gihugu kurima ikizino hari akamaro kibonekeza cyane kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Igihugu cacu kirasohora amahera menshi y'agaciro kigiye hanze, kigiye kuzana ibizino. Iyo kigiye hanze kuzana ibizino gikoresha amahera y'agaciro twokoresha mu kugura ivyo tudafise ngaha mu Burundi. Aha murazi ko cyane tukunze kuvuga ngo hari kena y'amafaranga y'agaciro yo dufasha kuzana nk'ibitoro. Iyo tuziganije rero umva ko twa dusahije igihugu cyane. Hambavu y'ivyo ikizino kirashobora kudufasha kuzana amahera y'agaciro, kuko iyo twarinye cyane umusesekara w'umuyimbu tutafunguye ngaha mu Burundi turaheza tukawushorera hanze tukaronka ayo mahera y'agaciro. Ikizino cy'u Burundi ngo gifise akanovera kadasanzwe. Turayemeza yuko ikizino tumye ngaha mu Burundi ari ikizino c'akanovera, kuko hagati ya 80 na 90% ikizino kigizwe n'amazi. Twese twamaze ko turaririmba yuko amazi y'u Burundi ari amazi meza cyane. Rero nimba dufise amazi 90% ikintu kiza cyane, murumva ko n'ikizino cacu ari kiza cyane ku rwego rw'mpuzamakungu coshobora gusubirira bigiye byose mubona biza bivuye za Buraya na za Aziya. Muri ico gihe rero urumva ko umwene gihugu azoronka agafaranga yifashisha, ndetse n'igihugu kikatezurirwa mu bijanye n'amafaranga y'agaciro. Uruganda Sauveur rurafise abahinga mu bijanye no kurima ikizino, rurafasha kandi abacitura kubigisha ubuhinga barimamwo ikizino kugira umwimbu wabo ugende neza. Sauveur gitangura rimwe mu ihangiro yihaye kwabaye kwari kwigisha. Turafise ikigo kwigishirizamwe abantu kiri ku mutumba wa Kibimba. Umuntu wese yifuza kumenya kurima ibizino araheza akaza kuvyigira ngahe wacu. Duheje kumwigisha turafise icururizo cy'ibikoresho byose byankenerwa aha muri Sauveur. Amaze kugura ivyo bikoresho, amaze kuja kurimiwe, hariho igiharo nk'ibimusoba ari karakora. Muri ico gihe rero abahinga bacu baca babangukira aho abarimyi bose bari, bagaheza bakabigisha ivyo ushobora gukora mu gihe hateye dufate nk'ikiza runaka, bafatiye ku bumenyi baba basanzwe bafise. Haruhande y'ivyo vyiza byose, ikizino cyaratumye ugwaruka rwinshi ruronka akazi ndetse ruraniteza imbere. Ikizino kandi kirafasha mu mugambi wa leta wo kurwanya ubushomeri. Ahanye muri Societe Sauveur twarahaye ugwaruka akazi. Ahantu babwiye yuko ugwaruka dusanzwe dukorana muri umugambi dufatiye ku rwego rw'igihugu ko ugwaruka ruri hejuru 150. Umva ko batari bake. Ariko hambavu y'ugo gwaruka novuga yuko hari imiryango myinshi ubunye cyo turasahiriza, kubera iyo umuntu yaronse inyigisho zo kurima ibizina akavyigira ngahe wacu, uwo muntu turamufasha kuronka byankenerwa akabirima. Iyo hejeje kubirima arafungura agashora mu babanyi, ariko umwimbu w'umuseseka duca tumufasha ku bucuruzi. Aparabuzana uwo mwimbu ngahe wacu tukabafasha kubucuruza ku masoko yo ngahe wacu n'amasoko mvamakungu. Aho ni kubijanye n'ubutunzi bw'imiryango.
vy'ukuri sinovuga yuko akamaro k'ikizinu umuntu akadondagura ngo akamare, ariko ivyo ni bike mu vyo twashobora kubabwira. Hama nabibabwiye bahejeje kurima duca tubafasha kurondera amasoko. Mu kubafasha kurondera amasoko rero hariho ico twokwita mu Gifaransa ico twita inclusion financière. Iyo umurimyi ngaha mu Burundi yarimye akenshi vyose akatwara ku isoko kamwe kamwe, ahenshi usanga ayo mafaranga atakimazi kinini yabafitiye kuko aragenda akagura nimba abashinga n'abaranzi mumazi ko twikundira tuyoga, nimba yashoye ibiro nka 10 vy'ibizinu akaronka ivyo 50, ayo yose ashobora guca agenda akayagura tuyoga. Twere ico turabafasha kuziganya. Iyo umurimyi yashoreye ngaho iwacu tubahemba rimwe mwayo mezi abiri. Umwimbu wose aba yazanye arazana tukamwandikira ku ifishi, tukamwereka n'ikiguzi biciye. Haciye amezi abiri tugaheza tukamuhamagara tukamuhemba. Iyo turiko turamuhemba rero araheza akaronka udufaranga dukenutse ashobora gukoresha imigambi novuga yisununuye mu muryango. Abene gihugu bafashe ya mbere mu kurima ico gitegwa c'ikizinu baremeza ko atawurima ikizinu ngo arimarime, ubu ngo birarimwa n'abene gihugu bato bato ndetse n'abanyabirato baravyijukiye. Tuyishimire Omer wo mu ntara ya Ngozi, ubu ngo rundi rudandazwa yarahagaritse ashira inguvu mu kurima ikizinu kubera bibonamwo akunguko ntangere. Aho twamusanze ahejeje guhembwa amafaranga arenga miliyoni 9 ashoye imisi 8 gusa mu ndwi zitatu, yaratubwiye icatumye ahitamo kurima ico gitegwa. Kurima ikizinu cyatumye tubihitamwo nuko tumaze kwegera bamwe mu babirima bo ngaha nabo mu karere aho duherereye, batubwiye ko bishobora kuba byunguka, hama natwe turabigerageza turabikora. Ego ntibeshe no musi naje guhembwa nkaba mpembwe imiliyoni 9 n'ibihumbi 116 n'amahera 250. Ivyo nkaba ndabihembwe mu kiringo c'imisi 8 kubera ibizinu ntubishora misi yose bivanye n'ukuntu bigenda birama. Iyo misi 8 ikaba yakwiye mu kiringo kingana n'indwi zitatu. Abirata ikizinu ni benshi. Nibizi Mariano wo muri komine Nyabisaka intara ya Mwaro, wewe haruhande yo kubirima mwishira hamwe yashimye kubirima muhiriwe. Ubu mu rugo ikizinu carazanye umunezero ntangere, aho yemeza ko ikizinu cazanye n'iterambere mu muryango wiwe. Asha ndabirembeje ahubwo ndababwira ntumuntu atari karima ikizinu arasizwe n'amajambere. Ntarakirima mu muryango kweri je nta terambere nahabana kuko narashobora kuba mbona yuko naho nifuza ikarata ya mituwele se nashobora kuyironka, ariko ubu umwaka uheze amafaranga yo kuyigura mba ndayabona ngaho. Hama rero mu rugo naho kweri je ndabona ni vyiza kuko nta kintu umuntu yipfuza ngo akibure. Twe tuzinu natwiguriye amafaranga ibihumbi 50, hama burya twaraduze turaduga ndaronka amahera ibihumbi 120. Maze kuyaronka rero naciye ndomora noneho nkandagura ibindi vy'ibihumbi 150. Rero hampande y'ivyo nukuvuga abaza kubigurira imuhira bobo ni benshi, nukuvuga ntushobora gukenera ikintu ngo ushobore kukibura. Muri rusangi nta kintu na kimwe nipfuza ngo ndakibura ubu. Muga hambere yaho ntarabirima kweri naripfuza nyene ngata umutwe nkabura iyo nja niyo. Umushinga ntahe wanje kubisanzwe yarasanzwe dukundana kuvyukuri kuko nta mvuza ntinje mwishira hamwe mu Rundi ntiyambuza, kandi ubu naho ho vyariyongereye kuko ntashobora guta umutwe kandi abona ubutunzi tubwifitiye muhira. Terambere ryariyongereye noneho ubu ho habibona neza kurusha. Kuvuga ndamaze kwigisha abatari bake kweri. Mu kwezi kumwe gusa ishira hamwe riko rihurikiyemwe abanywanyi 25 byahembwe amafaranga ashika ku miliyoni 6. Shimirimana Desire arirongoye ahamagarira bene gihugu kurima ico gitegwa gutyo bareke kuguma bateza amashireta, kandi nabo nyene ubwabo bashoboye kwiteza imbere mu kurima ico kizinu. Ubundi mu kiringo cy'ukwezi baduharuriye duhembwe amahera imiliyoni 6 n'ibihumbi 483 Kubisanzwe mbona umenga n'abato babasha kuja hamwe n'umuntu umwe wenyene ku giti ciwe yobikora, kuko usivye yuko ufise umutahe muto kandi ukora ivyo vyose ubu ufise bikugira akamaro, kuko vya bikeya barabikugurira kandi vy'abana vyinshi bakabikugurira. Ni ibintu ukorera mu mwanya mutoyi mu kibanza gito
kandi bikamara umwanya muto ugaca utangura kwimbura ukaronka umusaruro hakiri kare cyane. Kurima ibizinu ngo ntibisaba umutahe w'umurengera. Irankunda Sara amaze guhabwa inyigisho yaratanguje umutahe muto, none ubu yatanguye guhembwa ivyavuye mu bizinu. Je nararavye uburyo mfise ndavuga nti rero ko n'ibiro bikeya ushobora kubitangurira ko kandi bikagenda neza. Je mu bisanzwe nari mfise umutahe w'ibihumbi hafi 160. Hanyuma ndegera babijejwe barangirira devi, bamaze kumbwira ayo vyotwara vyose barambwira ati rero kuwo mutahe ufise havayo wogura ibiro bingana uko n'ibindi bikoresho bijanye bingana gutya bigaheza bigahura n'uwo mutahe wewe ufise. Hanyuma ndabigura. Samurazi kugira ngo urime igiterwa c'ikizinu bifise ukunyere bigenda birakurikirana, na cane cane aho ushobora kubirima. Naciye nyaragasa rero, nyaragasa mwa karere mvukamwo ku gatumba, ndarondera ikibanza ndubaka ndaheza. Hanyuma ico kizinu ndaheza ndakirima. Rero kugeza uyu munsi ndabona yuko ari by'agaciro, ngirakamaro, umugambi mwiza gose. Abarondezi b'akazi bahurikiye muri koperative bise Ejo Heza mu ntara ya Ngozi ubu ntibagisaba akazi ahubwo nabo baragatanga kubera kurima ikizinu. Irakoze Prime abarongo inyuma yo guhembwa amahera arenga miliyoni 7 mu kwezi kumwe n'iminsi 10 asaba urundi rwaruka gukanura bakorora ibizinu kuko ari umugambi wunguka kandi ku mwanya muto. Twatanguje umutahe w'imiliyoni zigera kuri 3, ariko ubu umwimbu tugezeko kandi tumaze gushora bwa mbere turamaze gushora umwimbu w'imiliyoni zishika ku ndwi. Uwo mwimbu tumaze kuwushora mu minsi ingana mu kwezi n'iminsi 10. Jewe ico nohanura ugwaruka rugenzanje nuko bo kwishira hamwe bakagira amakoperative hanyuma bakihangira imirimo, na cane cane baje tugafashanya mw'uyu mugambi w'ikizinu ko ari umugambi mwiza cane byoba karusho. Keve Rubuka yakuriye mu gisagara hagati Igitega muri quartier Rango, wamaze gukurikirana inyigisho za Sebarundi akumva ko aguma avuga ikizinu, yaciye nawe aja kwiga kubirima. Ubu ngo nawe nyene yaratanguye kubukura mu cibo. Cyatumye ndavyiyumvira ni mu bijanye rimwe nkanya kuba mukuru w'igihugu hari gihe wasanga wumvirije ibiganiro vyiwe cane ugasanga ariko aravuga ati ni muri ikizinu. Ico biratuma rero nanje ngira amatohoza avuga ndeka ndabe ivyo ntaguma bavuga, ivyo ntaguma tubwira ndabe karivyo. Hama ngerageje ndaza ngaha mu Kibimba aho asanzwe ari kigo dusanzwe dushoramo ari yitwa Sauver, nje ndasaba information, ndasaba inyigisho ko ingene bikorwa. Yego n'ukuri uravye nk'ibikoresho wakoresheje ukaraba n'umwimbu uronka urimye bitwara uburyo bike hama bikimboka n'ingoga, kandi turavye ku bindi biterwa byose nico kintu ca mbere urima ukimbura n'ingoga cane, nta ruhombo rurimo. Uretse no ngaha muri Sauver dusanzwe tubishora n'ahandi n'ababanyi na hehe abantu babigusaba ni benshi ku buryo utogira ubwoba nabutoyi ubwo bwa ngo noronka unava mbura ndabishora. Butoyi Floribert ngo ikizinu kirakaramba kuko caramuhaye umugeni ku kazi yahawe muri Sauver, ubu we n'umukenyezi wiwe bararonka ibibatunga. Mu vy'ubuzima byagiye bimfasha kuko jewe ninjiye ndi umusore, mugabo uno musi nkaba nashinze urwanje, nkaba mu dufaranga twagiye turaronka hano muri societe Sauver nitwo twamfashije muri bimwe byo kwishobora gutegura mariage. Ego ni nk'ivyo hama ikindi naco acadufasha mu kubaho kwa misi yose, umuntu agashobora kuronka utwafungura canke afungurira n'umuryango. Kubw'Imana Lambert ahereye kugwaruka arusaba kwijukira uwo mugambi wunguka kare ngo boye kuguma bazinza amaboko ngo barindiriye ubuzi bwa leta. Ugwaruka cane reka abariko mpera kuko naje niwe mugwindi imwe. Turabona yuko mu Burundi ndetse
no muri Afrika cyane cyane hariho ikibazo cyo kutagira akazi cy'ubushomeri. Ubwa mbere rero twahamagarira urwaruka no kwihangira imirimo. Mu kwihangira imirimo rero birakenewe yuko baronka ubumenyi byo bariko barakora. Ku kijanye n'ikizinu novuga yuko byankenerwa byose bihari, kuko hariho ishuri rivyigisha, hariho abagurisha ivyo bakoresha mu kurima, ndetse hagacabaho n'umuntu yishinze kubafasha kurondera isoko. Nazo yuko rwaruka umunsi umwe mu migambi ikomakomeye ushobora gukora harimo umugambi w'ibizinu, kandi azi yuko abenshi twakoranye ntibidoga. Hama nciye ngenda ku bene igihugu bose nobahimiriza kandi kurima ibizinu, kuko kuretse ibiryo byose nabadondaguriye turakeneye ko ngaha mu Burundi turonka umusesekara w'ibizinu. Butoyi Floribert asaba Abarundi gufungura ico giterwa kinazimbutse ku isoko, kubera yuko ikizinu ndakizi twarose n'inyigisho zihagije, nzi ibigize ikizinu turagisuma muhera tukagifungura, kubera tubamaze gutahura akamaro kacu, kubera nibe yaco kiri hasi kirafasha umuntu agisumye, usanga kiri kuibeyi iri munsi yaho twoja gusuma nk'inyama, kuko inyama usanga zizimvye cyane. Natwe twifungura ivyo bizinu twumvise harimo n'akamaro, navyo ni vyiza cyane, turagifungura cyane muhira tukabasha kumererwa neza mu magara yacu n'umuryango wacu. Tuyishimire Omer ahamagarira urwaruka kurima ibizinu, kuko ruhande yo kubigurisha vyoroshe baranaheza bakaronka ivyo gufungura. Nk'impanuro kugwaruka ruguma ruzerinze noruhanura ko gukura amaboko mu mpuzu rukaza tukarima ibizinu, kuko jewe nababwiye ko nsanzwe ndi umudandaza w'ibindi bintu, mugabo n'ibizinu navyo mbona byunguka kandi bishobora guteza umuntu imbere mu mwanya utari munini ya cyane. Nkaje nagenda kubwire yuko haruhande yo kubidandaza canke kubishora nanje ndavyihereza, kandi n'umuryango baranezerwa kuko barabijya kandi kenshi. Murumva ko amagara aragenda neza n'umufuko kacironka icyo ujamwe. Mu bisanzwe kidandaza c'ikizinu canke se Igiterwa c'ikizinu ni kintu gifise abakiriya cyane, kuko haruhande yo ngaha muri Sovere tubishora n'abandi barashobora kubigura, canke tugashobora kuronka yandi makomande yo ku ruhande. Mugako kubera tuba dusanzwe dufise iyi komande yo ngaha tukaja tubizana hano, ukuvuga mfatiye kuri ibyo bindi bintu tudandaza byo nuko ushira ngaho karindira ko umuntu azoza kugura. Mugabo murumva ko ibizinu byo bicera amafaranga bibasa nkuko uyafise mu aramakashi. Murumva ko ari itandukanira, ibindi urashira ngaho karindira, ariko ku bizinu no kuvuga cera ugifitiye isoko ucu kijana baca bahita bakwandikira amafaranga. Ku makenga ya bamwe nabariya ko mu gihe ico kizinu cyo hurumbirwa na benshi isoko yobura, kubw'Imana Lambert amenyesha ko isoko ikwiye kandi ihari. Cyo novuga isoko ya mbere nyamukuru nitwe Rwarundi nyene. Gushika umunsi muzoba mukibona ikizinu cavuye hanze gifise cyo no kwita karite iri inferieur yiwacu kiye ku isoko, nuko isoko izoba ikihari. Ariko rero reka ndabwire nk'isoko imwe uwo munsi navuga yuko itwara ibizinu byinshi cyane ngaha mu gihugu. Murazi ko leta yafashe umugambi kugaburira abana biga amashuri mato mato ku mashuri. Mu kugaburira abo bana rero turakenera ibizinu byinshi cyane. Ubu unye ndababwira turiko turagaburira abana 200 gusa. Mumva ko tukiri hasi cyane bivanye n'ibiharuro leta igaburira. Turize yuko bazobananya batwizera ko usumaka wa mbere tubakoranye nabo n'umwaka ugira kabiri tukabana dukorana nabo, ndetse twogenda tunashimiye isi hamwe PAM rifadika jije na Direction Nationale de Cantine Scolaire kuba barafashe iya mbere mu guhimiriza abantu mu kugura amashirahamwe mpuzamakungu kugura ivyimburwa vyavuye mu koperative yo ngahi wacu. Rero turi kumwe n'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe nabo bandi bacuruza batandukanye, turize yuko atasoko bazobura. Hambavu y'ivyo turizeza abanyegihugu yuko isoko y'ibizinu umunsi ari giza cyane, kubera turumva ijya nino imigambi ijanye no guhingura ibizinu, ndetse ngahi wacu hariho ihinguriro ryagutse yutiri inye turiko turakora bizoza guhingura ivyavuye mu bizinu. Ku kijanye n'imbuto mu gihe abarimyi boba benshi, Sove ngo irikira vyitegurira bikwiye, ariko isaba ubufasha ijya nino kugira ico giterwa kibandanye giteza imbere Abarundi.
igihe byo kwijugirwa n'abantu benshi koko ntitwovuga ngo imbuto zoce zikwiye igihugu ubunye kirahari zirahari, ariko twe turizeye neza yuko ku nguvu turiko turakoresha umugambi w'ibizinu ko uko abanyagihugu bazogwira natwe tuzoshobora ico no kuvuga kwiyadapta kuri bo, uko nk'ubu tuvugana turafise ico no kwita laboratoire imwe iri Bujumbura iyindi iri ngaha muri kazoza kahagufi, ndetse n'ivyuma biza vyarashitse turifuza kuzokongereza iyindi laboratoire imwe igira gatatu. Turavye rero umuvuduko twahereye ko niwo turiko turagendako turabona yuko ikibazo c'imbuto kitazigera kiba ingorane, ariko rero nubwo biri uko hariho amashirahamwe mpuzamakungu, hariho leta biratanga imfashanyo. Mpereye ku mashirahamwe mpuzamakungu twihamagarira gukorana n'abantu koko bari ku kivi, ibikorwa bakoze bikaboneka bagafasha twebwe turi ku kivi, abo banyagihugu batwitura kugira ngo ntibazogira ingorane. Tugeze kuri leta naho turazi yuko iyo igiterwa ari gishasha hariho ivyo twita amasubvention leta itanga, ngo yihamagarira ko boza batugendera kenshi kabaho bakabona ivyo turiko turakora, nyazo yuko amasubvention ni bayatumberezaho turi ko leta izobona kuri akarusho. Mu kibimba ivyo bizino aruhande kwifungura bisanzwe mu bubare basigaye bagira budget yavyo ndetse ikaba inakunzwe cyane.